iyo koperative twese yaradutangaje mu 2020 niho yavuka tubona ugwaruka gwagiye hamwe ruvuye mu migambwe indwi gwashize amadrapo mu murima ruriko rurarima ubuhinga bw'ivyuma nimba vyakunze bo kwerekana ko gafoto karatangaje benshi ubwo gwaruka rumaze rero kurangura bitari bike ruri hamwe ruva mu migambwe itandukanye mugabo butandukane ntibubuze ko batera intambwe no guterera nabo agacumu k'ubumwe mu iterambere murabona rero ka gafoto bose bigiriye n'amasuka n'amadrapo yabo atawujya ugwara uwundi. Investir dans les jeunes, c'est pérenniser les acquis et préparer l'avenir. Ico rero turagishima kandi turavye mwino myaka 20 irangiye umugambi CNDD-FDD uri kurongora igihugu warashize cyane inguvu nyinshi mu gwaruka n'ubwizigirwa ndetse urashira n'ivyizigiro bihambaye mu gwaruka ahubwo nagira ndabisabire dukomera amashi menshi cyane uburongozi bw'umugambwe kuri iyo programme. Hari benshi bitanze kugira ngo tube turuku tube turaha nico gituma nk'ugwaruka tutarekuriwe na managato kurekura ico twamaze gucakira ahubwo twategerezwa gushira hamwe inguvu gukorana ubwira n'ubukerebutsi kugira ngo tuzigame ibi vyiza vyose twaronse. Alors wavuze ati chaque nouvelle génération doit être plus forte que la précédente. Niyo mpamvu dushima cyane zijya nyigisho inyigisho uko twagiye tubikurikirana ni inyigisho zo gukunda igihugu ni inyigisho zo guhindura imbono ni inyigisho zijanye no guhindura inyifato zo kubaka igihugu gutsimbataza amahoro n'umutekano kandi vyagize uruhara ntangere mu gwaruka rw'Uburundi atari ugwaruka rw'umugambo CNDD-FDD gusa ahubwo ugwaruka rwose ndetse n'abarundi. Ubu murabona yuko hari vyahora bivugwa kera ubu bitakivugwa kubera zijya nyigisho rujya rugamba rw'ijya programme harabayeho ivyahindutse vyinshi ubugwaruka ruri mu bikorwa vy'iterambere ruri mu bikorwa byo kwitunganiriza imigambi ituma ubuzima bwago buno munsi nejo bushobora gutera imbere. Ahubwo banyakubahwa murongoye umugambwe turabasaba cyane kugira ngo zijya nyigisho zibandanye zikwire mu gihugu cyose zishikire abatari bake atari imbonera kure gusa ahubwo abakenyera rugamba abagumya banga ndetse n'abarundi bose kuko dutegerezwa kwigishanya gushigikirana ndetse no gutegurana niho ndetse na yambona kazoza tuzoshobora kuyishikako vyoroshe atawe bivunye. Murakoze, Imana ibahezagire. Murakoze cyane Honorable Denis Karera. Murumvise akakamo ateye reka nce mbanzaniriza aho nyene aha ibubamfu bwanje ndi kumwe na wa musore nababwira yajava mu ntara ya Ngozi bafise koperative yitwa CJUDI mu gifaransa ni Coopérative des Jeunes Unis pour le Développement Intégral. Iyo koperative twese yaradutangaje mu 2020 niho yavuka tubona
urwaruka rwagiye hamwe ruvuye mu migambwe indwi rwashize amadarapo mu murima ruriko rurarima. Ubuhinga bw'ivyuma nimba vyakunze bo kwerekana ako gafoto karatangaje benshi. Ubwo rwaruka rumaze rero kurangura ibitari bike ruri hamwe ruva mu migambwe itandukanye, mugabo ubwo butandukane ntibubuze ko batera intambwe no guterera nabo agacumu k'ubumwe mu iterambere. Murabona rero ka gafoto bose bigiriye n'amasuka n'amadarapo yabo atawurya urwara uwundi, bariko baraduza ikivi, bariko baragwiza umwimbu. Yitwa Ndayishimiye Adolphe, tumuha ikaze. Mbega Adolphe, ico ciyumviro caje gute, mwatoranye gute hagati yanyu? Ego, ubwa mbere mbanje gushima Imana mushobora vyose yadutije kano kanya kugira ngo tugere ngaha tumeze uku kandi dusa neza nk'uko twashajije twaberewe kandi tuva mu mice itandukanye igize ubuzima bw'igihugu. Nyene iteka cane munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, banye niteka muhagarariye inama nshinga amateka na nkenguza amateka, eka ndetse kugira ngo sinzindwe bubahwa mwese mukoraniye ngaha, umwe wese mushubahiro n'iteka Imana yamuteye, kandi ku rugero rwiwe mbanje kubaramutsa amahoro y'Imana. Ego nk'uko babivuze bati mbega mwoba mwatoranye gute kugira ngo mushobore kuyaga, muzi yuko mutava mu migambwe, muzi yuko muva mu migambwe itandukanye, mutorane vyoba vyagenze gute? Nawe ubanza utubwire, turabona ko atana umwambaro wambaye. Ego cyane. Uruhe mugambwe urimwo? Ego jewe tuvugana mva mu mugambwe SNL kandi ndi n'indongozi, kandi si kuva uno munsi kuko n'ubu wagiye urahindagura amazina, ni kuva muri 2003 ndi muri Paripe Hutu, muca mwumva yuko mu vy'ukuri mazemwo imizi itari mike kandi nari nkiri umwana muto cane. Rero nk'uko mubivuze CGD yavutse muri 2020, hari mu gihe kigoye cyane kuko twari twimirije amatora. Ico gihe ntivyari vyoroshe na cyane cyane kugwaruka, bamwe n'abandi wasanga dukoreshwa ibi na biriya. Iyo tuko turavuga vyo muri CGD si ivyo twabariwe, ahubwo nivyo twabayemo twebwe nyene ubwacu. Rero ico gihe hari ikigo bita Senape na BRTB, baratuma ko ugwaruka ruva mu migambwe itandukanye bakaduha inyigisho zijanye no gukunda igihugu, kwihangira imirimo, imvugo idakomeretsa n'ibindi. Nk'uko twibase yuko bagiye barabikora no mu zindi ntara barahaciye, ariko Ingozi turavuga tuti mu vy'ukuri izi nyigisho turose z'akanovera nk'uko zingira akamaro, uko biri kose tuzikoreye ko mu vy'ukuri vyo twubaka. Turavuga tuti none gasha twobigenza gute ko tubona nkaje ndi umusenere sinotuma ko imbonera kure ngo inyitabe kwe biragoye cyane, kandi nimbonera kure intumyeko nabona yuko yo have inyononera navyo nyene ntivyoroshe. Ariko turavuga tuti uko biri kose turabe icokogwa. Niho twavuga tuti burya abantu bafise ico basangiye ntibafatana uko ariko kose, reka tugire ikintu kimwe kiduhuza tuze turahurirako, gutyo ngira ngo niho twoza turabonana keshi. Turiyumvira ico arico, tuvuga tuti reka turabe ingene twogira umurima. Umurima ico gihe twahereye ku kurima ingano ahantu bita mu Rusuguti, kandi ico gihe nticari gihe coroshe kuko ndibuka Bosco ahagararishira hamwe CGD, ico gihe bari bamuvunye ukuboko. Benshi muri buka ikaza abaye za Nyamurenza za Marangara niki, ico gihe ukuboko yaraguseguye. Ariko turiko turarima tukagira amakenga, uza gukomeretsa undi ngahantu akayihanda akamutema, dusha tumuranira ngaha nyene kuko dusha tubona yuko ari vya bindi bigiye kubandanya. Tavuga tuti no n'ibintu vy'ukuri bigenda gute, tavuga tuti Imana idufashe ntihagire ubusitara kundi. Mugo twatujambo twugwaruka hirya no hino gutana amajambo vyo ntivyabura, mugabo bikagira aho bikarukiye. Bimaze kugenda guco turarima ingano, tubona zireze turazisaruye, turatora ubunajoro. Murabona twatuntu batemesha ubwasi nitwo twakoresha mu kuvugira ingano, ndetse abubahwa nkabura amatari yarahari ico gihe Albert Nduwimana,
na mustanteri uwo yaraherutse gutwara komine Ngozi baratugendera kuko bose vyarabatangaza ukumva tudaterana ingorane. Gatozi inyuma gatoya umutahe mbega wavuye hehe? BRTB mu kutugira izo nyigisho na Senapi baraduha udufaranga dukeya twitwa déplacement, frais de déplacement, tukiyunguruza tubavuga tuti none umutahe turawukura hehe, turima hehe, tuza kurima kwandi bigenda gute? Umwese ndibuka yaciye atanga umutahe wa 50,000. Tuvuga tuti umuntu ayatanga akazemera kuyaheberayo tuzoca tumuheba nta kundi. Bimaze kubenda nyo turabona ubwa mbere turimbuye birakunze vya bintu turabona ko risawa cha tubandaniriza mu nyuma noneho niho inzego za leta zahava ziragomwa ivyo bikorwa vyacu. Barabwira buramatari hari ico gihe na mustanteri wo mu Gashikanwa ati aba bana ni vyiza ko mubaronderera ahantu bazoza bararima. Baraduha mu vyegwa hegitare 3 na ari 33. Hari ahantu ngira ngo kuvisi yakitwa isi hatarigera harimwa. Tuvuga tuti mbasha tuzoharima gute? Tukacojagura mu vyo kwitukabona yuko bitugoye kuko mwabonye ku mafoto yuko twari dushonje, twari dufise inzara muntu. Bose bakavuga ati uko biri kose naho muruko je nije ndi kuri decret y'umukuru w'igihugu gusa abasigaye mwese muzogumuko kandi ntiyaduhenze byo tubwiye n'ivyo. Bimaze kugenda hanyu mugabo turavuga tuti twebwe ihangiro ni ryarindi nuko twubaka ikibano ciza mugabo twabanje kurondera ico duhurira ko nk'itunga rusangi. Turavuga tuti nawe nuko biri kose ntituzubakwa kugira iki kononera umurima kandi aho iwacu nyene. Mu gihe abandi hirya no hino wasanga igipimo cyiko bagikubise hasi aricyo mugumya banga ngo bani babasenera aricyo umusenere ngo bani bagumya banga. Birabura udubi inka barazitema zatangara ndavyibuka imirima bitoke barakubita hasi ibirembegwa gushikaho barandura ibirembegwa bijya nyene biriko birazana uruteza bakaca babigemura bakabitereka ku muryango wa mwene vyo barabirandagura ijoro. Muca mwumva ko twari tugeze ahantu habi cyane. Muga Imana yaradufashije hirya no hino bamwe nabandi bagira badufatira kwa karorero muri sejidi twebwe turabanza turiyubaka kandi turikomeza turabona yuko iwacu atangorane bimeze neza. Hampande yaho murumva aho twari mu vyunguka mu buryo bugaragarira amaso. Mu nyuma turavuga tuti none bizoguma kugushika ryari? Abahinga twagiye turakorana baravuga bati tandukanya sejidi koperative mugabo mu vyo mukora turabona ko bivanze ni vya association. Tuti vyo navyo nibikigamani mutuzanye mu bindi bintu vyo kutugora. Turavuga tuti ntaco kadufunda kandi ka association toza turakora mu ibindi bintu bijanye nibitagaragarira amaso kuko murumva yuko mu vyo twakora harimo n'ivya cohesion sociale kunywanisha abantu hirya no hino. Mugo twebwe twihereye ku bwa mbere twebwe hagati yacu muri sejidi n'ubu tuvugana umwe yibarutse twese tugira rimwe kumusuhuza kandi tugenda dutwaye igikemanyi. Ubundi yabigenjeje gucyo nyene wese ni kuvuga canka buzo umuntu twe turaje kugira assistance kandi usanga ibintu biryoshe cyane. Hariho igihe twivumbura ati umwe wese aziyambaye umupira w'umugambwe wiwe uko avyumva kugira ngo tugaragaze ubumwe dufitaniye hagati yacu. Bimaze kugenda nyo rero mwumvise yuko bahetevye baraduha umurima gatoya turabona tuti uwo murima ntitwoshobora kugira iki kuwikorana twebwe nyene. Ico twakoze twaciye dushinga agashirame k'abantu ba mikoro aciriritse na cyane hagwiremwo abatwa bo ku mutumba wa Nyarugunda nibo dukoresha utuvugana tufise bakozi 25 kandi bari permana nubwo twa telefona mwijoro bafise yandi marandivo bukeye baba bazi yuko bwiza kuja gukora mu gikorwa ca sejidi ntidushaka kubahara ntitubabura. Bimaze kugenda hanyo abantu turabasista turabaha amakamu kandi turasensibiliza n'abajene hirya no hino kugira ngo nabo batubonere ko akarorero keza nabo biyubake bayanze biyubake mu vy'ubutunzi kuko twebwe no munsi muri sejidi naho uja gusegerereza ahubwo hako nja gusegerereza ndagenda muri sejidi nkandikira ikete president wa conseil d'administration tini muntiza amafaranga ngano kunuku nkayasubiza kandi ku nyungu nto idaciriritse ya 2% ku kwezi. Muca mwumva yuko ayo mafaranga nta ni banke nimwe ibikora cyo gituma mbere mu misi zoza tuzarabe ngene tubigenza tukugurura nk'aka microfinance kugira ngo bamwe n'abandi nabo nabwo batari muri sejidi bashikiyigwe. Rero no mu vyo dukora kandi turatanga inyigisho turafise syllabus dukoresha mu gutanga inyigisho kugwaruka turigisha ibijanye na patriotisme, leadership, turatanga inyigisho zijanye na communication non violente. Tukavuga tuti mu vyo kuri twindongozi mu migambwe itandukanye niba hari ikintu kigoye kujera n'ururimi
kandi abantu benshi baza gukorwako n'ivyo bonyene ubwabo bivugiye. Mugabo uno munsi ari kandi kantu kaje abenshi bakorwako nako biyandikiye n'izi WhatsApp house usanga basohoye message zitari zo bigatuma zibakwegera. Nivyo turabaha inyigisho yuko babwiza kugira iki kwiyubara mu vyo bandika no mu vyo bavuga, kuko bene ivyo bintu kenshi hari usanga vyabakwegeye. Rero mu vy'ukuri mutubajiye muti mbega inyungu hamwebwe umwe ku gatwe kibashobora gukuramwo ni iyihe? Inyungu twokwirata muri CGD ni nyinshi cyane, kuko ubwa mbere murumva yuko twaraguye ubumwe, twaraguye umuryango, kuko jewe ndi mu mugambwe uyu umuryango wanje uragemurira no umuryango uriya kandi badasangiye umugambwe. Hirya no hino twarunguye ubucuti, twaragwije abagenzi, ngiye nk'imarangara aho nce sanga ari muri CGD, kandi ku mutelefone ndabwira ati je ntambiye hani wanyu, anyakira neza kanyakira n'ugweze, nanje nkumva ko nisanzuye, nkumva ko mu vy'ukuri umutekano ari wose, kubera ko mbanzi yuko ndi kumwe n'umuntu mfise ivyo dusangiye kandi duhurirako. Mu vyo tubwira ugwaruka turababwira tuti imbere yo gukora ikintu cyeco cyose ubanza urabe niba icyo kintu kiguha umwidegemvyo. Umwidegemvyo twawushize mu nzira zibiri, hari umwidegemvyo mu vy'ubutunzi n'umwidegemvyo mu vy'umutekano. Ngiye mu mwidegemvyo mu vy'ubutunzi ni cyagiye uvuga uti ko biri kose jewe sinzoja kwajabira uwo ari we wese, kandi na wa munyapolitike wanje umwe nemera wa muridere wiwanje ntazonkoresha ivyo yifuza, kuko haraho ivyo azoba yanyemereje bazosha asanga ndavyifitiye, canke agasanga ngiye muri CGD barashobora kubintiza asanga ndabirose, nkareka kuja guhangayika ngo nje gukora ibidakorwa kubera umwidegemvyo muke mu vy'ubutunzi noba mfise. Ngiye mu mwidegemvyo ujanye n'ivy'umutekano muri CGD icyo twaragikemuye kera, nta muntu agikangagurika ibintu biriya. Turazi yuko twese turi muri CGD umutekano wacu uri garanti, kuko turazi yuko mu byo twigishanya ntavyo guhungabanya umutekano w'igihugu tujamwo, ntavyo kononera abagenzi bacu tujamwo. Twese twaramaze ku muryango umwe, ndetse n'abaridere b'imigambwe yacu bavuga ati ubwo mwe ntimuduhende ntimwamaze kwinjira muri CDFDT teka data. N'ikimenyamenya ico gihe bamwe n'abandi muri twebwe twarakuwe mu burongozi bw'umugambwe. Je ndavyibuka nari impagarariye SNL muri Tangara tuja mu matora ya 2020. Mu nyuma gato ijambo rimaze gutangura baranyikanga barampagarika gato, ariko mu nyuma ibikorwa vy'umugambwe maze gusubira kurodemara nabonye bansubiza uburongozi bw'umugambwe, ndetse n'ubu nije ndawuhagarariye muri commune ya Tangara yagutse. Kandi ngiriwe n'Imana nziza musantere sindamurondera ngo ndamubwire ngo ibintu biragoranye, ngo ndamumenyeshe yuko inyankamugazo wazigeramiwe. Eka hirya no hino amara umutekano nawo kujyamira kwibarabara uza kuvyugwa n'umuntu mudasangira umugambwe. Rero hirya no hino tugerageje kuvuga ivyaranguwe n'umugambwe CDFDT, twohera ku mahoro n'umutekano, kuko nico cambere. Ivyo byose mwabonye byubatswe kuva twabonye kuva ejo, nuko mu gihugu hari amahoro n'umutekano, kandi mu vy'ukuri tukabishimira cyane uburongozi bw'umugambwe. Yego, murakoze cyane, murakoze cyane Adolphe, nibaza ko mwomukomera amashi. aduhaye intahe nziza cyane y'ingene amahoro umuntu ashobora kuyavyaza umusaruro, akaronkamwo abagenzi, akabana neza n'abandi, akaronka ico umuntu ufungura, eka n'umufuko ukaronka amafaranga. Akorona akarori keza kugwaruka dukuye mu ntara ya Butanyerera, twibaza ko no mu zindi ntara dushobora kuzoronka izindi ntahe nziza nk'izo canke zirutizo. Mbandanirije aho rero ko turi kumwe na wa mupfumu yamye aratwigisha muri kahise k'igihugu cacu, twaragiye turabonaho ugwaruka rwashoboye gukoreshwa, rwashoboye kudahagarara neza. Mbega bwa buntu wamye aratwigisha, mbega za valeur canke za nyigisho bahabwa n'umuryango canke bagahabwa n'ababanyi vyoba vyari vyatosekaye. Mbega ubuhoho mubona ugwaruka ruhagaze gute mu vy'imico no guhagarara neza nk'umurundi, nk'abarundi biyubatse? Murakoze ku kibazo mumbajije. Hanyuma mu kwishura icyo kibazo nobanza guhera ku vy'umuntu abona. Uwo mugenzanje
ahereje ku mahoro n'umutekano. Amahoro n'umutekano kuri bose. Nta bantu barako barafata intekera baje Tanzania, baje Kongo, baje mu bihugu duhanye imbibe. Namahoro n'umutekano kuri bose. Ivyo bisigura iki? Bisigura indero n'inyigisho abantu bahabwa. Kuko iyo abantu bahabwa inyigisho y'ubumwe yo gutsimbataza umutekano, ntibikunda ko baja guhohotera abandi. Rero igihe urwaruka rumwe mu vyo rwari rujejwe kwari gutoteza abandi, vyavanye n'inyigisho zari zihari. Witegereje aba bantu bambaye umwambaro n'amashugwe y'ubwoko bwose, kandi ivyo bisigura ikintu kinini cyane. Bisigura ikintu kinini cyane ku mutekano n'amahoro mu gihugu. Hanyuma mu kwishura kandi ico kibazo ndacishura nisunze inyigisho nyeniteka umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD arongoye amaze imisi yigisha n'abamufasha mu kurongora umugambwe kubana ibisu vy'inkona. Inyigisho naragiriye ubakwe kuba ndimwo mu bazitanga. Umushinge w'inyigisho tubigisha indero, tubigisha kubaha abavyeyi, kubaha ababasumba, tubigisha kugira imbono ya kazoza, kutisuzugura, tubigisha kumenya ko umuntu ari uwundi, tubigisha amateka y'igihugu iyo cavuye, ingaruka zo kuba abarundi baracanyemwo, ivyamwa vyiza vyo kuba abantu bafatanye mu nda, ivyamwa vyiza vyo kuba abantu biga, ivyamwa vyiza nk'ugwaruka kuba umushinge w'igihugu. Mu majambo make nugukenguruka. Nugukenguruka ndiko ndiyumvira ugo gwaruka n'abana batoyi, mugabo bariko baravyumviriza, baravyumva gose. Biraboneka ko ejo bazovamwo igiti, nk'igiti umuntu adashobora gufumbata agifatije amaboko yose, bivanye n'umushinge w'inyigisho bariko barahabwa. Hanyuma rero je novuga yuko ico kintu twakirenganye, turavye imyaka 20 iheze, hari stabilite, mu gihugu cakomeretse ntihabura agakacira, mugabo umurindi umeze neza. Kandi rero nobandanya imbere yo kubandanya mvuga ibindi, nobanza gukengurukira leta na nyine icubahiro umukuru w'igihugu wacu aturongoye ku ntumbero yo kwereka ugwaruka ku Burundi ari ubwabwo, mu ntumbero yo kwereka ugwaruka ko vyose biri mu maboko yabo. Hari igihe umuntu ashaka kugira umwana agakura mbwa agashaka guma yicaye ku bibero, biciye mu migambi myinshi na paeje, nta kuntu abantu boba imburakimazi ngo baje mu bintazi. Hajya kenshi na kenshi abantu baja mu bintazi kubera batazi ivyo bakora. Twitegereje quartier Buyenzi na Ruvumera, biraboneka ko abantu baho atamwanya boronka ngo baje mu bintazi. Umwanya wose bako barafuruguta, umwanya wose wirukanga n'ubuzima. Rero umuntu yoraba muri ico gihe abantu badasagase, abantu badatwaye ibintu vya Murundi bishoboje iki? Rero mu majambo make nugukenguruka turavye uruhara rw'ugwaruka, turavye ikibanza bafise, hanyuma turavye n'imbono y'iyo baje. Murakoze cyane. Murumva ko ugwaruka rw'u Burundi ruhagaze neza, tugeze ku ntambwe ishimishije,
turafise umushinge mwiza reka turabe mbega ugwaruka rwo mu yindi migambwe hanze y'igihugu mbega bo bahagarara gute mu guhagararira igihugu cabo mbega bo bipanga gute nk'uko tukunze kubivuga. We have here with us the youth leader of United Party for National Development in Zambia. We welcome him on the panel, and we would like to ask him how he sees how the younger generation can defend their countries against external political and security interferences. How the young people, how the younger generation could stand together. How are you dealing with it in Zambia? What are your experience? Share with us your experience. Thank you very much. Let me recognize the Secretary General for CNDD, FDD, senior leaders of the political parties, our colleagues from Chad, NEC South Africa, DR Congo, and my colleague from Zambia. I recognize you, and the general leaders of CNDD, FDD. My name is Gilbert Liswaniso. I'm the National Youth Chairman for the UPND, the ruling party in Zambia. I just want to share a bit because I started my politics when I was 22 years, when I was still young, as a volunteer in the community. But looking what we were listening yesterday from the Secretary General, His Excellency the President, and the General of the Security, I saw the struggle has been the same. My political party in Zambia were in opposition for 23 years. What was our motto? From our Republican President, President Hakainde Hichilema, and the Secretary General was to fight economic freedom. We did our independence in 1964. We did our democracy in 1991. But there was one thing which we could not do as a nation, economic freedom, the women and the youth. When we talk about security, stability, first of all, it is what are we participating as young people. Now we have 4 years in government. Are we participating as young people? I think that's similar. From what I saw yesterday here, Burundi and Zambia, the young people of Africa, most of us, we don't want to participate or become hard work to increase in terms of economy of our country so that the security and stability should continue. We had a challenge in our country, Zambia, that the young people, despite having 20 million of the young people were the majority, we gave the vote to the president. But we're lazy. Today, when I compare the two presidents, the Burundi and the Hakainde Hichilema, that is similar in the way they are pushing the agenda to develop this country. Closer to the young people, close to the women. Because if leaders, you avoid these two, then you cannot talk about security and stability. You can't. Because at the end of the day, we are the majority. But I want to thank the leaders of Burundi. You have taken that division. I heard very clear from the president that from 2005 up to date, what are you seeing? Was Burundi the way it was before 2005? It's the same we ask in Zambia. In the 4 years, there was no free education. Our president said we cannot talk about security and stability if our people haven't gone to school. He has to introduce free education. The numbers are increased. Because any country to develop, you take your children first to school. That is the first thing. The second one, what you are doing here in Burundi, the president has to introduce now that every constituency, what we call CDF, the money should go to the people at the grassroots level
for the women, the youth, in terms of infrastructure, schools, hospital, water, all these things. Nothing to do with tribal, because we're the president for everybody. The challenges are the same, Burundi and Zambia, because tribalism was much in Zambia. This one cannot rule, this one can rule. But we fought for it collectively as a nation, and to focus on one thing, that we need to develop our country. The third one, which the president is doing, that now is to take the young people, skills and training in ZNS. The same we are doing that young people should go and train. Discipline. Number one, respect. Then contribute to your nation. As I speak to you now, almost 1,900 that that's a voluntary thing. Go first. When you finish your grade 12 or you haven't gone to school, go and learn. Because that's where there's human resource. So the young people should be taken busy. If you leave them lonely on their own, they may destroy the country. Because the Gen Z, they want change every day. Just like a child. Today, you buy him a bicycle. The following day, he does demand, I want a phone. They want change every day. But you leaders, we want to thank you that you have seen it that if we leave our own young people, we may not leave the good leaders. Now let's engage them into productive programs. And that's what I'm seeing here in Burundi. And I want to appeal to the young people of Burundi that this is your country. Protect it. Security, unity, and peace is more important. Once that we protect it, then you are going to develop. So even us is similar in Zambia, that we have got a lot of challenges. Yes, politics. Like in Zambia, politics, it's every day. When you talk about democracy in Zambia, everybody forming political parties, attacking left and right, but it takes the leadership also there, that what is our vision. So what we are fighting in Zambia, it is economic freedom in terms of agriculture. I want to thank you, Burundi, the people of Burundi, that when we were hit with drought, you contributed. Please, can you clap for yourself? That's how important. The drought was real in Zambia. But I want to tell you that after that drought, President Hakainde Hichilema emphasized to each and everybody, you cannot leave agriculture to few individuals. All of us, even just an acre, go and do something in the field. Today we have a bumper harvest in Zambia. It is because we are giving reference to Burundi. If Burundi can give us this to us, what about us 20 million plus with a lot of resources? Can we do something? So I want to say that now agriculture has come on the center, that each and everybody has to go on the field. That's how you can sustain political stability, secure stability, because now we are participating, all of us. Ours is to appeal to you, the elders, that continuously push us, that whatever you are doing should outlive us also, even as young ones. So the youth of Africa, wherever we are, we need to come together and fight for that. We are able to complain about the Westerners and everything. The problems within ourselves. It is us. We have everything, but are we participating? What are we communicating? Especially us, the young people. When leaders are telling us, let's do this, you start communicating bad things on the WhatsApp, on the Facebook, which don't bring any productivity in our nation. So, yes, Facebook is good, but let's use it to bring money in our country. Let's use Facebook and WhatsApp to bring productivity things in our country. By doing so, then things are going good for our continent. And these are the measures in our country are put in place in terms of communication. What are we communicating to the young ones? So we can share the leaders' problems are the same, but we are trying by best as young people that the party UPND in Zambia should outlive us. The vision of the president and of the party UPND should see that even us, we should be in power for more than 20 years. So we are learning here, we have come to learn here, and to see the Secretary General to teach us how have you managed to keep power for 20 years.
because in our country we like changing. But I really realized that we cannot develop if you don't put your people in terms of security and stability together. But I've seen the vision of the President Hakainde and the vision of the President of Burundi are just the same. Friends of the youth, friends of the women. Once all leaders, you are close to your women and the youth, you are sure that the country will stand firm and you are going to develop. And your vision will stay and leave the leaders. These are a few things I can share with you. Thank you very much. Thank you very much. Tugerageje kuvunagura duke mu byo yashikirije. Uyu ni ndongozi atwara umuhari w'ugwaruka umugambi uri ku butegetsi mu gihugu ca Zambia. Ati rero aravye ivyo twashikirije jo bijanye n'imbona kazoza bijanye naho igihugu kigeze, arabona ko abanyanicubahiro w'igihugu cacu Burundi na nicubahiro mukuru w'igihugu cabo ca Zambia ko bafise imbona kazoza zisa zo guteza imbere abene gihugu, zo gushira ubushobozi n'uburyo mu bene gihugu cyane cyane abakenyezi n'ugwaruka. Aravuga kandi kubijanye n'inyigisho, cyarabonye ko Burundi bwashize ingufu cyane mu kwigisha ugwaruka, ati nta terambere ryoshoboka abantu batagiye ku ishuri. Aravuga kandi kubaka inyubako rusangi, amashure, amavuriro, ibitaro, ati kugira ngo hashobore kuboneka amagara meza, eka mbere n'abantu bige. Ati kugwanya ibicanishamwe abantu ni urugamba rwa misi yose. Ati mugabo yo hamaze kuba inyigisho zimbitse, haraboneka ukubahana hagati y'abantu, hama bagashobora guhurira ku kivi bakaja mu bikorwa bishobora kungura umwimbu. Aravuga ati hari ibintu bitatu bikomeye byo gushimikirako: umutekano, ubumwe n'amahoro. Ivyo bitatu bihari, demokrasi iratsimbatara. Yashimiye kandi abarundi ko babaye hafi cyane abanyezambiya igihe bari batewe n'uruzuba. Ati baradushikirije imfashanyo, barashimye cyane. Tubaciye bafatiraho n'akarorero ko kurabira mu Burundi ingene aragahugu gatonya kandi gafise abantu bake mugabo gashobora kugaburira abene gihugu bako. Ati rero Burundi barabufata nk'akarorero. Yasavye rero abakurambere, abadukurira kwama bafashe akaboko ugwaruka babereka umwongo uhuma n'utahuma. Ati Afrika yose ibibazo bisa n'ibisa. Ati rero hagati yacu bishobotse tugume dufashanya. Ati dukomeze guhanahana amakuru yubaka, amakuru ashobora kuduteza imbere, atari amakuru y'ugucanishamwe abantu ku ma WhatsApp n'ama Facebook. Ati turakenera ko inzego zirama kubera impindagurika ntizituma imbona kazoza zishobora kuja mu ngiro neza. Ahanini nivyo yashikirije, mumva ko yadushimiye, tumukomera amashi natwe twikomera amashi. Mbonero n'akaryo ko gushimira abo bose baduhaye aka kanya kabo bakaza kudusangiza ubumenyi n'ubwitonzi bafise bivanye naho bagiye baraca. Ndamushimire cyane Honorable Denis Karera, asanzwe ari umunyamabanga ntunganyabisata ajejwe imihari mu mugambwe CNDD-FDD. Turabashimiye cyane. Dushimire kandi na Professeur Jean Bosco Manirambona, nawe nyene yadusesanguriye mu vyakahise vyubaka umuntu bikamugira umuntu w'agaciro. Tumushimire. Dushimire kandi na Ndayishimiye wo mu ntara ya Butanyerera, yadusangije intahe nziza cyane kugwaruka. Tugushimire cyane. Murakoze cyane, kandi nagira mbonereho akanya ko gushima cyane no gukenguruka, na cyane shimira uburongozi bw'umugambwe CNDD-FDD bwo bwabonye agahaze, kuko bagiye bari determine, bazi ico bagiye kurondera, kandi Imana yarabahangaje irabashitsa kuco bahabiye. Muca mwumva ko n'iryo ari iteka kandi ridasanzwe. Rero tugakenguruka bimwe vy'imva mutima ukuntu bitanze bitiziganya, bakiheba
bagaheba ubuzima bwabo kuko bagiye batazi yuko bazogaruka, mugabo kavuga bati uko biri kose tubwiza kugira ico dusize nk'umugani. Rero uwo mugani twarawubonye n'abana bacu bazowubona, kuko nagira ndababwire uriko uraraba aho CNDD-FDD inguvu yari ifise igishika ku butegetsi, ugacura mu matora ya 2010 hariho abaciye bavuga ngo amatora ngo 2015 akaruhuka karavuga ati mugabo turaja mu nzego sha 2020 akaruhuka karongeye karavuga inzego barazicamwo, ugacura aba n'intambwe tugeze ko muri 2025 ucubona yuko mu vy'ukuri ni intambwe baguma batera mu mugambwe kandi ikomeye cyane. Rero tubasabire ku Mana ibahangaze, babandanye badutwara neza kandi badukingira nk'uko biri uno munsi. Murakoze cyane. And thank you also, Comrade Gilbert from UNP, National Youth Chairman. Thank you for your experience. Shimire rero mwese bubahwa nyaniteka munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, nyaniteka murongoye inama nshingamateka, nyaniteka murongoye inama nkenguzamateka, bubahwa mu biro vy'inama nkenguzamateka na nshingamateka. Tubashimire bubahwa mwese tutarize turadondagura umwe ku wundi kuko ubona ingene mwadukurikiranye n'intererano twagiye turaronka.